Ndabahe ikaze nshuti banywanyi mubana natwe makuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze uko muri Kirundi, amakuru aba azindutse avugwa mu mihingo itandukanye. Ndabahe mwaramutse, abane nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezo ntangere by'usubira kubaha yambu nyamwanyi ba Isange TV, imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri mucungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu makungu ya kure. Ndabahaye ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize muri iki gitondo, n'amakuru aba azindutse avugwa mu mihingo itandukanye. Ico usabwa fyonda sabone ndetse na partage kugira uzura wa mbere kubandanya ubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri ibonesha kuri yanyu mukura cyane imwe rudende ya Isange TV. Ndabahe kaze rero mu makuru tugira tubashikirize ku isaha, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Umisi iheze urongoye Parseme ariwe Faustin Ndikumana yashikirije amajambo adodobereza bamwe mu banyagihugu na cyane agaruka ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho rero yavuga ngo woba ari wo uriko uriharira amatora, ndetse anavuga ko na cyane ibiriko birakogwa na zimwe mu ndongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi harimo n'umukuru w'igihugu ngo boba batazi ivyo amatora asiguye. Yabigarutse ko acavuga ko bamwe mu banyagihugu ndetse na cyane zimwe mu ndongozi zikomakomeye ngo zegukira umugambwe umwe gusa rudende ari wo wa CNDD FDD. Aca avuga ko rero ngibi biri mu bintu bituma igihugu ngo kidashobora gutera imbere, ngo na cyane ko abo banyagihugu cyangwa se izo ndongozi zikomakomeye aho kugira ngo zitunganirize abanyagihugu ngo zita imirimo yabo ya misi yose bajejwe baba barashizwe ko muri leta ngo bakigira ngo mu myiyamamazo iriko irakogwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Ndetse yanagarutse ku mukuru w'igihugu avuga ko ngo ivyo akora nawe ngo bitabereye intahe nk'uko byashikirijwe ejo bundi n'uyu Faustin Ndikumana urongoye ishirahamwe Parseme. Ibi yabivuze rero agaragaza ko umugambwe CNDD FDD ari wo ngo wihariye ibibanza bitandukanye ngaha mu Burundi na cyane mu matora yimirije muri ukwezi tugira twinjiremo kwa ruheshi. Ayo majambo rero yavuze yashavuje cyane umukuru w'igihugu ndetse na zimwe mu ndongozi zikomakomeye zegukira umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Ibyo rero byaje kumuviramo ibara rikomeye cyane, uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu avuga ko kuri ubu ngubu uwo urongoye ishirahamwe Parseme yoba yamaze gutabwa mu mvuto nk'uko bishikirizwa na bamwe mu banyagihugu ndetse na zimwe mu ndongozi zikomakomeye. Ese uyu Faustin Ndikumana yoba aziziki? Ngo nta cindi imvo n'imvano n'amajambo yashikirije ejo bundi adodobereza umukuru w'igihugu nk'uko bisigurwa na bamwe mu borongoye mu Burundi ngaha. Naho mu nkambi ya Murongweho imyiyerekano y'impunzi z'abarundi yabujijwe inzara n'umutekano muke ngo biriyamirizwa. Baraka kuwa 2026 rusamu uyu mwaka wa 2025 umugwi w'igihugu ujejwe impunzi CNR urakorera Ibaraka warahagaritse imyiyerekano y'amahoro yari yateguwe n'abakenyezi b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Murongwe muri territoire ya Fizi muri Sud Kivu kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2026 rusama uyu mwaka. Abo bakenyezi ngo bari bafise intumbero yo kwiyamiriza ngo buryo ngo babayeho nabi muri iyo kambi cyane inzara ndetse ngo y'urutavanwako. Mwikete ryandikiwe amashirahamwe atandukanye harimo na HCR ku rwego rw'isi, abo bakenyezi berekana uko babayeho nabi, bemeza ko haheze amezi ya 6 HCR idatanga imfungurwa nk'imfashanyo nyene nimwe ku mpunzi 15,000 ziharurwa muri iyo kambi. No muri Gaza muri Gaza no muri Ukraine canke muri Israeli impunzi ziraronka buri mwanya imfashanyo nubwo bari mu ntambara.
kubera iki twebwe tutaronka ibyankenerwa na cane ibipfungurwa ndetse ngo tunavugwe. Ivyo rero bikaba ari bimwe byanditswe n'umwe muri ubwo butumwa bwabo bakenyezi. Abantu benshi barapfa kubera kubura ibyo bafungura canke imiti, niko bavuga. Umutekano muke no guterwa ubwoba. Impunzi Simurongwe zivuga kandi ko bafise ubwoba bwishi ku mutekano wabo. Ukubwabo ikambi irimwo ba maneko bo mu migwi ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'abo mu Burundi, ikaba kandi ngo irimwo n'abasirikare b'u Burundi, bigatuma hibonekeza ubwoba. Ku vyatangajwe na CNR yarahamagaje inama yihuta muri iyo kambi, yasabye abakenyezi kureka iyo myiyerekano, uwo mugwi ukemera uko uzotora umuti ku bisabo vyabo mu ndwi imwe itarenga. Bahanuwe kandi kutageragezwa ngo no kwinjira mu migwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri ako karere. Kubw'ibiharuro fata kibanza vya HCR ndetse na CNL, impunzi zirenga 43,000 z'abarundi nizo ziba muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, zikaba zigabuwe mu makambi menshi yo mu buseruko bwa Republika nyene iharanira intwaro rusange ya Kongo, nkuko bishikirizwa na bamwe mu bajejwe impunzi. Naho Igitega rero urunani Burundi bwa bose ryasezeranye ufunguza abanyororo ba politike bo mu mwaka wa 2015 wa 2026 rusamu uyu mwaka, mu gihe ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'abashinga amateka n'ayabahanuzi b'amakomine gitegekanijwe mu 5 ruheshi. Urunani rutavuga rumwe n'ubutegetsi Burundi bwa bose ryatangaje ko ryemereye kurekura abasivile ndetse n'abasirikare bapfunzwe bagirizwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwaburijwemo ku wa 13 Rusama 2015. Ivyo byashikirijwe ku munsi w'Imana mu bikorwa byo kwiyamamaza byabereye Igitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Muri iyo myiyamamazo Patrick Nkurunziza arongoye umugwi urunani Burundi bwa bose yamenyesheje ko imigambi ikomeye bariko barashikiriza imbere y'amatora. Mu byo yemeye ngo bibokomeye harimo ndetse no gupfunguza abanyororo bari mwibohero nkuru rya Gitega. Mwijambo ritarimwo guca hirya no hino, Nkurunziza yari yamirije ingorane z'ubutunzi ndetse no mu kibano ziriko zirashinzikaza igihugu cacu c'u Burundi, akadoma urutoke kandi ku ntwaro irangwa kubwiwe ngo n'igiturire akamwana wa mama no kwigizayo abanyamahanga. Nakoresheje umumiliyoni ku birometero 100, ibido y'igitoro igurwa amafaranga 1,300 y'amarundi mu isoko yo mu Kinywabi. N'imbonerakure ziragowe, nta gitoro canke isukari bakironka, niko yiyamirije imbere y'intsinzi ryabaje muri iyo myiyamamazo. Yari yamirije kandi ukuntu igihugu kiriko kiratakaza abakozi b'inararibonye bahungira mu bindi bihugu, hamuretse n'ukuntu abanyamitahe bariko ngo barava mu gihugu barata igihugu bakigira hanze mu mahanga. Yagirije kandi indongozi za CNDD-FDD ko kuba barigaruriye amafaranga y'agaciro, ubu akaba arunze mu mabanki yo hanze y'igihugu canke mu mazu y'abategetsi. Mu ntara ya Gitega, Daniel Manirakiza, umwe mu barongoye urunani Burundi bwa bose, yarerekanye ko ababajwe nuko ataburyo buhari cane igitoro kugira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza bigende neza. Yari yamirije kandi iterabwoba rikorerwa abunguruza abantu ku mapikipiki ndetse no ku makinga wo muri urwo runani bagirirwa n'imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD.
Mu gihe hasigaye iminsi mike gusa ngo habe amatora, urunani Burundi bwa bose ruriko riyamiriza ruriyerekana nk'igisubizo c'impinduka gishingiye kandi ku majambo yo kurondera ubutungane, ukwiyunga kw'igihugu hamwe ndetse no kugarukana demokarasi. Ikibazo gisigaye ni ukumenya nimba izo ntambwe zishobora gushika ku mitima y'abarundi bamaze imyaka irenga 10 bariko barahura n'ibibazo vya politike ndetse n'ubutunzi. Reka rero mbe mbashimiye mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari turabashikiriza kuri iyi saha, tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.